Shamura sana kwa hivyo. Be, unashua utatupatia freestyle kidogo? Hapana hujafika bana. Mimi nakupa hela. Itureramwe yagomba. Ndamuhaye ayabiri. Aritureramwe yagomba sigira mwamwe jewe. Wabikora abasensa cyane. Wakora abasensa. Turarera ya. Ariko basenda bwaya mishire. Turayapitia. Wabonye? Yes, wabonye. Gituma rero utigeze usaza nawe wigeze uvyara. Kidire. Uranga gusaza? Ya, gusaza. Kuri kino bakobwa mudakunda gusaza. Gusaza ni ngombwa. Ahubwo kuchakarika nicho bavuga mu Kiswahili. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry, Buja Flavor. Chakinyamakuru cyama kibazira bishamuvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tumaze dukengurukira Imana, hama dusubira dukengurira mu bwakunzi ba Buja Hit TV. Rero ndi kumwe nande, ndi kumwe na wa wundi mwakunda kijyagiye, wa wundi mwashimye kora bakijyagiye, wa wundi mwakomanta muri kiganiro. Adije makuru ibisire. Ni wenda cyane turashima, tonge kandi tubakengurukire gusura kandi guhura namwe. Nizere yuko ibikorwa bimeze neza, umubebe kamerewe neza. Bebe ameze bon, ibikorwa umubebe wanza kwanza guturiya gatoyi, wanza umurere gatoyi. Mugabo ni byinshi dufise muri studio nitwahagaritse, byarashika tukajana nawe cyangwa akiri munda tukajana, gusigiye cyo kubisohora nivyo turiko turapanga rero bisohoke ku mwanya. Ego. Yede nuvuga ubuheruka durukana na DJ nuvuga yuko yari yahimbye ubugari right now uno munsi sinzi uno munsi ubugari bwavuye mu nda nuvuga yuko nuvuga vya bintu byari mu nda byaravuye wa mubebe yaravuye ni bon urashobora kuba uri souple nize ko abashoboye kubona ikiganiro twagize ubu barabona yuko ibyo twari dufise byaravuyeyo bifise akamaro. Ego vyarabayeho kuko bakubwira ati kenshi iyo wibarutse ugashikana abara amahigwe manini cyane yadiyo. Na cyane na ibyo nko kubavyeyi ho nta birebire wosigura barabizi abatarabibona nabo babirindire bazogira icyo bavuze aruko babibonye. Ego mu bisanzwe turashima Imana yarabikoze, ari abadufashije amasengesho bakibona ikiganiro, ari abatubwira ati oya ugize ikiganiro utaravyara bitera ingorane. Urabona ko byose byakoze Imana, urabona ko byashobotse n'umubebu ni 4 mois. Ego vraiment turashima. Asigaye 2 mois kugira ngo uzuze kumucumbira ubugari. Mvuga ati tuzova kuri vaccine ya 6 mois tusha duhitana ibintu afungura mu ibarabara cyo tudatuzaranye ubwo nyacha afungura. Uraho ndazi bazomufunguza ku meza 5 cangane n'inusu ndazi hadije zo mufunguza ubugari. Reka barabihimiriza ivyo barabizi byose ko umwana adakwije 6 mois ntashobora gufungura ivyo birazwe. Ariko nizere ko adije zo kurikiza ivyo nyabaganga basaba. Bisa nuko nyene kabisa kandi urabona ko ari umubebe tugumana ategerezwa konka gushika kuri 6 mois. Ndakini kumenya image woma kenshi umubebe ari kumwe na papa wiwe. Ndibaza yuko umubebe ari kumwe na mama wiwe cyangwa ari kumwe na papa wiwe biratandukanye, sourire ziba zitandukanye. Ndakini uzinanukanyiriza amererwa gute mwana? Je nko kubganje murume ngadufata cyo kimwe nuko ataragira ko avuga agira icatubwira gusa urabona yuko ari kumwe na papa wiwe aryohewe, ari kumwe na mama wiwe aryohewe. Donc umubebe aratwereka yuko twese twishimiye ngira tuzobibona atangiye kuvuga atubwira ati niwe nishimiye. Donc mwaje kumubaza nkuko mumubaza wenyine arivugira. Je kumbere nizere yuko azoba ari umwana azo kwiterera chorus asure kandi kwiterera na couple wenyene sekazoririmba refrain asure kandi agire amavina Frank Duniano murazi kuna chana manigazo uramuzi kuna chana the Duniano nizere ko azobikora uko nyene. Ivyo abikoze nivyo tworyoherwa mbwa aja akadufata indi impano. Kandi urabona ko impano ni nyinshi, ashaka kuba nk'umujournaliste comme toi, ashaka kuba aho nyene sinshaka ko aba umujournaliste nka jewe kuko abajournaliste bazi ko badukubita tugiye kuvumbura. Urumva nawe azobirinda akazoba nk'akazi kiwi. Urumva ibyo tumwifuriza gusa nugushika mu bigero hama agakora ikintu yumva yuko akorana umutima ushima hama no kuba kimufitiye n'akamaro mu buzima. Ego
ibintu vyose novuga yuko vyiza kumbere babona ko vyomuteza imbere bizomushikana ahandi hantu kumbere handi heza bobo bati bari biteze ko boho bamushikana ivyo vyose barabishigikiye kumbure ivyo ari byo byose bizomushikana ahantu heza gusa zo koma bafise ubuzima bwiza na cyane cyane urumva ko umwana iyo umuvyaye nawe ubumushakira neza ubushaka kwagera mu bigero yaba gukina umupira yaba gukina sinema yaba donc bizoba ari ibintu gusa bigira ico bimwungukira canke nk'uko se yaririmbye wumvise ati umuziki kama kutusaidia sie usaidie watoto zetu nambari mazo bagezaho wewe umuziki umuriha bikwiye vraiment nawe nyine turamwifuriza iyo migisha iyo mpano azoyikurana kuko azodukuriramwo azokura tubona azokura ivyo dukora niyabikunda azobikora n'ibindi azokunda tuzobishigikira bivanye n'ingene tubona akamaro bimufitiye ngira ko ndabibutsa yuko ndababwira yuko se w'umwana ariwe Frank Duniano wo muri Wanajesh Kamili novuga yuko mwene wabona Big Fizzo mwene wabona T-Max mwene wabona Kamanda novuga yuko ari muri bamwe misi yose mu ndirimbo ziwe nyinshi rakunze kuvuga yuko akimiliki tunahitaji turifuza yuko hoba droit d'auteur kuvuga ko muririmbyi irahari ariko novuga yuko nteratangura kuja ku mungiro neza nkuko nyine abaririmbyi bayikeneye yabishiremo n'uburyo cyane duhamagarira abasanzwe bafise nk'amakampuni atandukanye abasanzwe bafise ubwo buryo bwose baba bafise washimye aho hantu wagiye kuraba ico giteramo waryohewe nuherere gusa ati naryohewe ahubwo ryoherwa wongera uryohe nuwo wagiye kuraba ryoherwe hama biheze bigira ico bimumariye ako kazi asanzwe akora ugiye kufise ibikorwa byinshi kumbure biri muri studio ugiye kumbo utigeze uhagarika ariko wabisize muri studio tuvyitege ryari ya DJ ibintu by'iwanje birakunda kuba surprise gusa ico bomenya ndiko ndakora surprise za DJ Gamananje biso tugirana ibiganiro ngo ashaka ama surprise misi yose DJ kabisa je nkunda ibyo nkora ibyo bivuga abaraje ngo mvuge ngo nzokora umwanya nawe urazi kudasezerana n'umuntu udashaka kuguprometa uno munsi ibi wadusanga bibaye gutya orkesi je nabipanze mugabo ndazi yuko gahunda yamari gahunda mugabo itiriganye gatoyi bitagutesha umwanya kubera atani ibyo ubuzi yuko hari rya gatoyi gusa no bibira harimo n'ama featuring y'abantu batari bake bo ngaha mu Burundi c'est tout nibaze ko ico gikwiye baduca mwana rimwe chawe ntiturapanga mugabo collab mimi naitaka collab hiyo Duniano bana nataka collab na Mama Liki hapo bana nataka mchane iyi programme turayifise mugabo sinzi gituma idahora ishika n'ubu natwe ntituzi gituma muzoza mubona gusishika bizoba bimeze neza bizobara amavuta mbega zo bari collab imeze gute mbe bazorindira umwana wabo akure kumbere nawe nyene abafatire twatundu dutangura ati ni papa na mama bagire batangure baturirimbire inde Adijo featuring my daddy novuga Frank Duniano nizere ko bizaba bimeze neza cyane nibaze yuko sinshobora kuvuga ati ngo izorindira igihe kingana iki nzobora gusa isohotse ni kenshi dukunze kubona uri kumwe ni kibazo munze kubaza kenshi menshi fonda kunze kukubaza kenshi kunze kubona kenshi uri kumwe na Shani Queen mufaniki Shani Queen n'umugenzi kandi umengo byaviriye no kuba umusista n'umugenzi kandi w'umusista ego vraiment n'umuntu muri game twahuye turahuza uretse yuko ibyo muri game no mu by'ubuzima usanga ari ibintu byinshi turiko turaganira duhanurana muri ibi nibi nese usanga ivyakunda ari byo nkunda donc ni umuntu twahujije gutyo haravamo ubugenzi hazamwe n'ubusista uvuze ko ari umuntu mwahujije cyane muri game bice bisigure ko abandi rimwigeze muhuza Gadijo harabaho kuba abantu muzinanye mukorana ndetse ugasanga munabana mugabo ugasanga hari ikintu citwa guhuza kuba muri mu vyiyumviro bimwe icyo nico usanga ki different usanga umuntu nimwankana muravugana muragihimbwa hari ibintu utigeze muhurizako ibintu nk'ibyo usanga hari ibintu bitandukanye ko mutigeze muhuriza turavugana turabonana donc hari n'akanumba numva yuko kandida niye ndashaka kumubwira canke wakambwira ati ibi nibi tugira ibi nibi donc turorientana mu bintu tugira dukora ati rero umuntu avuze Shani Queen Adijo mu mutwe directement wiwe acitahura sister donc ubugenzi bwarareze buri sister dokwa akabebe bukararyamye ego
araryamye. Ujira umwana n'amakosa. Gusa mugabo iyo bagira bamuha amahera barayasiga ntibashobora kugenda uko ngo niko yarajyanye. Kajemero kadije tatwenze cyo umusore ko aranwenza ko adije ko naricekeje ati kesha agira bamuha amahera baramuvyura bacamuvyura none Oya umva nawe utorinda ngumuvyura aje kuyasiga tukazobimubwira. yagira cengera ni sezere kiganiro hama bica bihera nigire sinamara sindatanga ariko adijo acha atuma kumbereka nshizura kandi no kumubaza ibindi ni adijo rero kumbure turumva yuko mwa mufise umwana mufite kibondo we na Frank Duniano hoho ntavyubugeni mutegura canke turafise umwana kwanza icyambere ni fru ya mbere twatangiye kuronka kuri ya muru yacu hama ibindi bizokurikira donc hari ukuntu aba yiko aripanga kugira ashobore gushika kuri ico kintu urumva ko kubaka umuntu mugira mwemezanya ati mugira mubana imyaka yose urumva ivyo ni ibintu mubanza kwemezanya sishobora kuvuga ngo nejo ngo ni hirya ejo mugabo sivyo kunda gusa bikaba ejo birakunze nibaze kuri buri wa mbere tuca dutelefona ati wiri nudusibire beni mu rubanza rwacu. Ubise ko invitation ya mbere je ndayironse kumbure je nzoronka invitation utararonka invitation en carton kumbure je ndonka invitation utararonka invitation ku muntu ariko jewe barinzi bayima kwanda mu kiganiro mu munsi bazokwanza kuvyumvira bazobimbwira mbe ndakeneye kandi kumenya mbega hoho ivy'umuziki ubumva Duniano wabivuga kwiki hoho biracari kwa kundi nyene kuko barigeze kuvuga yuko wewe umenga abasa nabamwibagira umenga support ni hari ikwiye no vuga yuko nibamuvuda cyane biracari kwa kundi nyene kumbure bon ikibazo reka ndakimubaze kuko nawe nyene bako baringana kikumubaza ariko kuko ndakibajije wewe kumbure mwirigwana urashobora kuduha inyishu kuri cyo nko kubganje byo bari byinshi twirigwana tugasanga tuvugana cyane kuvyerekera urukundo rwacu mugabo ko mbona entertainment yonga mugabo mu Burundi nawe nyene akaba arimwo nyene ndi mu baririmbye nawe nyene mbona urabona yuko arakora nk'ubu aheruka gusohora Fire hariho n'iyindi bariko baragira collab n'abandi baririmbyi ni indirimbo irimwo bande ba Bizo Wezo ba Big Fizo ba King ba Bizo Wezo ba Big Face on the Floor ba novuga Kingorongoro ba Colida Magic na Bizo Wezo mengo nambari Pam J ego bakora kuri iyo collab kuri Wana Record na akabari cyane akunda korera kuri Wana Record indirimbo yiwe ni featuring nyene y'abarapere benshi. Indirimbo yakoze mu producteur. Beat ni yakoze mu producteur. Ego. Nawe akabari nawe yafashe hofre Koli. Nibaze yuko mu gukora arakora kandi abantu bakabibona donc ni kwa kuntu nyene ntitwohagarikira ngo niwe wenyene gusa ni kwa kundi mu Burundi muri benshi badakunda kuba umengo ni bya bindi nyene twosubiramo umuziki ntukibeshejeho umunyamuziki biragoye cyane ngaho mu Burundi me gukora urumva yuko abantu bose bavuga ati turashima ibyo akora tugashima ibyo agira tukagira donc nka partie y'abaraperi urazi yuko biragoye ntiturabona ngo concert ngo y'abaraperi gusa ngo twumve ngo umuraperi naka wenyene kuri afishe ngo akagumye bagumako amarencha nishimira ko mbaza nimbo ni swali la ombea utanisamee turabona yuko umeze neza Dijo umuvyeyi kenshi bavuga yuko ngo kenshi ngo iyo yibarutse ngo aragira agasura ko gusaza ariko murabona yuko Adijo agikeye mu maso nibiki yisiga mbere niba yikiyitera no vyara 6 8 10 nguma ndi wa wundi kuko ubuzi uriwe muri wa wundi muri 18 ntukura muri wa wundi gumukora vya bindi uryohera generation zose ziza hazi nyuma yawe zose kumuziryohera umva tegeza kwifata nka kwa kundi nyene kuko umanutse ugenda gukora n'abari hepfo uduze gukora rabo haruguru umva muri hagati na hagati nico gituma rero utigeze usaza nawe wigeze uvyara kidire uranga gusaza gusaza kuri abakobwa mudakunda gusaza ni ngombwa ahubwo kuchakarika nico bavuga mu Kiswahili mama we n'umunyamwaro ndashura ko yamuha akayajya reka dayihera umwana wenyene akayanka nahanyene njugwiza papa Yasha murasa sana kwa wewe be urashura utatupatia freestyle kidogo hapana hujafika bana mimi nakupa hela
aritoreramwe ayagomba ndamuhaye ayabiri aritoreramwe ayagomba sigiramwe amwe jewe wabonye kora abasensa cyane wakora abasensa turarera ya reka basirina ngo yamishire turaya peti ya wabonye yes wabonye dimire akunda nyina bunaga ikundira demire akumubeshera adije ndagushimira cyane bamenyereza ko ari demire ndagushimira cyane adije murakaze cyane hama dushimire bose bakurikiranye ikiganiro hama karibu cyane n'abandi bose bashaka kubona umwana nguyu bw'abapana kuri ubu buryo demire ni mupa abana kuri aya nyene ntashobora kuyemera hama reka dushimire bwese badukurikiranye hama mubandanye mukurikirana cyane ya Dijo kuri YouTube ni ya Dijo Cool hama na Facebook ni ya Dijo hama mubandanye turi kumwe ibikorwa byinshi muzobibona hama na bishasha byinshi tuzoshira ngaho tubandanye turi kumwe abarundi tubandanye dushigikirana na cyane cyane urukundo dushimire na Buja Hit ego barita baririmbyi bose ikitaho ibikorwa byabo mubandanye kuhaje cyane tuzosubira rero inshallah ibari bikunze on the mic yari Benny behind the camera rinde yari Juma Jux professional bikora neza my soldier thank you so bro kandi ndakwifurije imyaka yose yo kuzokwa mubizi uko nyene hama nibagirira subscribe mukunzi wa Buja Hit TV hamusangiza link mugenzi wawe ciao